nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda nk'uko yanditse Luka. Muri irya minsi umwe wo mu batumiwe yabwiye Yezu ati, hahiriwe uzozimanwa mu bwami bw'ijuru. Yezu nawe aramwishura ati, habaye umuntu yari yateguye inzimano nyinshi, ayitumirira abantu benshi. Hageze gufungura atuma musuku kubwira abatumire ati, nimuze, byose byamaze kuringanira. Nabo barankira icarimwe. Uwa mbere ngo, jewe naguze ubwatsi, sinogenda ntagiye kuburaba, none ntungirire umwikomo. Uwundi ati, naguze ibimasa byo kurima 10, none ngiye kubigerageza, none ntungirire umwikomo. Uwundi ati, ndi mu nkinga, nico gituma nico kimbujije kuza. Nyamusuku ahindukiye kuvyiganira shebuja. Senaka nawe bimutera umwikomo, abarira wa musuku ati, nyaragasa ugende ku nama no mu mayira y'igisagara, uzane aboro, ibimuga n'impumyi n'abacumbagira. Hanyuma araza kumubwira ati, muhanyi, ibyo wantumye nabigize uko wabimbwiye, ariko haracasigaye ibibanza. Shebuja amusubiza ati, subira ugende aho hose mu mayira no mu mihora, ugobere abo muhura bose baze, kugira ngo inzu yuzure. Nkako nyene ndabibabwiye, mu bari batumiwe nta n'umwe azokumviriza inzimano yanje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanye, iyi nkuru nziza turiko turazirikana uno munsi iratwereka ko igihe cyose umukama adutumira, abashaka kutuzimana, abashaka kutugaburira ngo duhage ibyiza vyiwe. Igihe twumviriza ijwi ryiwe tukaryitaba, tukaza kumuninahaza no kumusenga, aradukiza akaduha ubuzima, aratuzimana tugahaga ku mutima no ku mubiri. Ariko bavukanye, si kenshi twama twitaba iryo jwi ry'umukama ngo umukama dufungurire, aduhe ibidukomeza ku mutima no ku mubiri, aduhe ibitugira beranda, aduhe ibitugira bazima mu Mana. Nkuko kenshi usanga abana indya zo muhira zibabihira, ariko indya zo mu muhana ugasanga zirabahimbara kandi zirabaryohera. Ivyo umwana adafungura muhira, iyo agiye kubabanyi arabijya n'umutima we wose, n'akanyamuneza kose, n'akayabagu kenshi. Ariko ashitse muhira akavuga ati, ibyo ntabyo nkunda, ibyo birambihira. No mu buzima bwacu niko bimeze. Umukama araduhamagara ngo aturonse ibyiza dukeneye, ariko tukigira mu muhana handi, ivyo bikaba ari byo bituryohera. Kenshi umukama araduhamagara ngo tuze aduhezagire, ariko tukaja kurondera imihezagire handi, kandi uwo muhezagire ukaduhimbara, kandi kenshi udasanga ari umuhezagire duha ubuzima. Ivy'Imana biratugumira, ariko ivyo dukura handi
ugasanga biraturyohera, ugasanga nk'uko inkuru nziza ibandanye bivuga turaronka no kwisigura kwinshi. Uno munsi ntibyari bikunda ko nzanga nari nkumbuye siporo, ugaca wigira muri siporo kandi Mukama yabwiye ati ingo mwananje inkunda guhezagire. Turifatira gahunda menshi tukigira, kandi muri uyo mwanya Mukama yabwiye ati mwananje shaka ko tuyaga, ndakubwira iri ku mutima, ndakubwire ico gufasha kuba mwiza kandi mweranda. Tukaca twivuga ati iyi programme yari imaze igihe kinini kandi nakarakeneye ko tuyaga, mugabo Mukama bayaguhamagaye. Ugasanga haba abantu b'inkuru nziza ati ngiye kwigeregereza ibimasa, ngiye kwirabira ubwatsi bwanje ndi mu nkinga, nico gituma ntaje, ntungirira umwikomo. Ugasanga ivy'Imana amagahunda Mukama duha turayasubiza inyuma, turayonona, ariko amagahunda duhabwa n'abandi bantu ugasanga turayitaba kandi turayifatira n'umwanya. Bavukanye, hakwishimira umwana w'umuntu w'amagara make nka twebwe turamwishimira, ariko Imana y'ubukomezi y'urukundo ntangere tukayitera akagere. Dusabe bavukanye muri no nkukanyiranda y'imisa, nkuko Mukama tubwira ati nimurondere ubwami n'ubutungane bwanje, ibisigaye nzobibaronsa. Nkuko Mukama bwati uwufise uwubakiye kuri jewe ntaco yigera aba na rimwe, kuko mba ndi impande yiwe. Iryo jambo ry'Imana turyumvirize bavukanye, turyakire, ni jambo ry'ukuri. Umukama ntabesha, ivyo atubwira vyose arabishira mu ngiro. Turishimira abana b'abantu, ariko bo kenshi badukunda ko biba bimeze neza. Bo batwitaho ko tuba tukibafitiye akamaro, ariko Imana yoyo uko dusa kose, naho twishira mu bishanga, naho twivayanga mu bicumuro, iguma iturindire ko umuvyeyi. Kandi tugarutse dusanga urukundo rucuze kwa kundi nyene, ntiduharurira, ariko yoyo iguma iteza ibiganza ngo ituronse ivyiza vyayo. Izaburi y'uno munsi bavukanye ibidufashe, kandi tuyikoreshe mu kuri nahaza Imana ati nzigamira umutima mu mutekano hafi yawe Mana yanje. Dusabe bavukanye muri no nkukanyiranda y'imisa, Umukama tuzigamira umutima umutekano hafi yiwe, kuko niyo Mana rukundo ntangere, niyo buzima bwacu, niyo dukesha ibyo dufise, niyo buraro n'uburamuko bwacu. Turi hafi yayo ntaco tuzobura, turi hafi yayo ntaco tuzoba, turi hafi yayo akanyamuneza kazodushwara ubuzima bwacu bwose. Kure y'Umukama hari urupfu bavukanye, kure y'Imana hari amagorwa, kure y'Imana hari ibitsitaza vyinshi. Hafi y'Imana hari akanyamuneza, hafi y'Imana hari amahoro, hafi y'Imana hari vyose. Petero ati turibwirukire nde wundi Mukama ko ari ufise amajambo y'ubuzima. Natwe turibwirukire nde wundi Mukama ko Umukama ari we vyose mu buzima bwacu. Umutima wanje ntuyigera uhugombwa na rimwe, uguma witeze wibereye mu gacerere nk'umwana ari mu maboko ya nyina, numva ugweze muri jewe nk'umwana w'umucuko. Turi mu maboko y'Umukama bavukanye, turi mu Mana, ivyacu byose bizogenda neza. Ayo magahunda yacu, ivyo tugerageza mu buzima bwacu, ivyo dukora mu buzima bwacu, turi mu Mana, byose bizogenda neza, kuko Umukama aba ari kumwe natwe. Umukama aba ari kumwe natwe.
Yakobo ariko arahunga nk'igitabo c'amamuko kibitubwira, ariko arahunga mwene wabo ahejeje kumwiba umuhezagiro, yashika ahantu akaryama kubera uburuhe, hama umukama akamubonekera, abamarayika baduga bongera bamanuka, yikanguye avuga ati nabaye ndi kumwe n'umukama sinabimenya. Bavukanye harigo umukama bana natwe akaduherekeza akadufata akaboko, ariko tuguma tumwishutura kuko tuba dushaka novuga nti kwigira ahandi aho umukama adashaka kudushira. Yakobo amaze kuvyuka akumva ko bari kumwe n'umukama iryo joro ryose, akitwa aho hantu inyonga z'umukama, yagendanye akanyamuneza agenda aho yaragiye, kandi ahasanga amahoro kuko Imana yari kumwereje kumerekana ko bari kumwe. Natwe bavukanye turi kumwe n'umukama, tukamwishimira tukamwizigira n'umutima wacu wose, ivyacu vyose biba biri muri security, biba bihagaze neza. Amaproje yacu yose umukama bayafisemwo ikiganza, ariko umukama atari kumwe natwebwe, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ati utari kumwe nanje, utagendana na jewe aranyanka kandi yimburira kure yanje, ariko uri kumwe nanje twimburira hamwe, hama umuntu agahezagirwa n'ubuzima buca bugenda neza. Bavukanye turibuka ko twese tugize umubiri umwe, ko twese ubuzima bwacu buri muri Yezu Kristo, tukaca twengengana. Rero uwufise ingabirano yo guhanura ntiyishime, uwufise ingabirano yo gukora neza ntiyishime, ariko akumva ko twese tugize umubiri umwe wa Yezu Kristo. Ariko Imana itari kumwe natwe tubaho nk'amasiha. N'uwufise ingabirano yo gukiza usanga asabira abiwabo gusa. N'uwo umukama yahezagiye akamuha ububasha bwo gufasha bene wabo, aca abanza mukazi atanga cyangwa mu byo atanga byose, uko umukama yaramuhezagiye abanza guha biwiwe. N'uwo wabishoboye mutarabiwe abanza kumwigiza inyuma kugira ngo yihere abiwabo gusa. Urukundo bavukanye, umukama turi kumwe niwe rukundo ntangere. Ubwo rukundo ntituzakutugora, turakunda n'abansi bacu tukagirira neza baduhama. Ugutsitayewe ko ukamuga ati mpore, kuko Uwufise Imana muri wewe. Ukugiriye nabi ukamutahura ukamubwira ati mpore, wabigize utabizi, kuko umukama wa muri kumwe kandi ufise umutima nkawe. Ariko Imana itari kumwe natwe bavukanye, ubuzima bwacu butubakiye mu Mana, n'ugutsitaye ko umva uwo mwica. N'ukugiriye akandi ataco kamaze, wowe ukadugana ukamushira mu buroko akabanza akavundirayo. Ariko ufise Imana, urukundo rw'Imana ruguma muri wewe, ukagirira neza abandi, ukagirira umutima mwiza. Mu byo ukora byose muvukanye, mu byo tugenderamwo byose, wama novuga nti wakugwa n'utuntu turi duto duto, turi simple mu buzima bw'iwawe. Nturondera ibigukururiza, ariko urondera ibigucisha bugufi. Nturondera ko wiyemera ko muhuye bose, ariko ico umukama we yarakugize baraguhonyera ko ntibamenye icuri, kuko iyo Mana muba muri kumwe. Elizabeth nkuko nkuru nziza yaruka bitubwira ati amaze kuma umukama muhezagiye, akumva ko yibungenze Yohani, yavuze ati nabihawe n'umukama nyihweje ankura mu menyo y'abatwenzi. Imana igihe kinini yazirikana urwo rukundo rw'Imana mu guca bugufi kwiwe, hama mu mutima bakavuga ati nabihawe n'umukama nyihweje. Ariko uwo bagize nyumba 10 aca abanza akabitambukira. Tinyane nega nyumba 10 ararenganye banza muhaguruke. Niwe nimara ko ndi nyumba 10. Eske aboye uko bigenda biradugaho bice bibe bindi, kuko nta Mana ubufise
ntiwibuka ko uri umusuku, ntiwibuka ko umukama yaguteye iryo teka nk'umusuku ngo ufashe bene wanyu, ntiwibuka ko ari ingabiro n'umukama yaguhaye, ariko wishimira ubwenge bwawe ugati ni ubwenge bwanje nubwe byatumye mbuku. Nugiye gusenga ati mwe muja gusenga na musenge ko mwe mukenye ati je mukama je ndafite byose, ubwenge bwanje n'umutwe wanje waramfashije. Ariko kibagira nkuru nziza wa muntu umukama yahezagiye ibigega bikuzura ugati iruhukire mutima wanje wiryohereregwe urabe ibyo bigega kuko bizokumaza igihe. Hama kati wakibura ubwenge we umutima wawe araza kuka kuno munsi, none ibigega byawe bizosigara nande? Ufise Imana muvukanye, wihambiriye ku Mana, witavye ubutumire bw'Imana, umukama akakuronsa ijambo, akuronsa umuhezagira, akakuronsa vyose. Inyifato yawe, ingendo yawe irerekana ko ufise Imana. Inyifato yawe, ingendo yawe irerekana ko ufise Imana. Ubwo turafise Imana, ubwo turazi Imana, ubwo twaje kuninahaza turamuzi, uwo twama dufukamira Imana, twama dufukamira iminsi yose turazi uwo ari we. Canke twivuga ati nitwatundi bipfira bariye. Pawulo bamaze kumushikana imbere bagatangura guharira ati n'utuntu tw'idini yabo bapfa nabonye umenga ntaco tumaze. Natwe ko ari igihe bavukanye usanga tumeze uko atamana tuzi, atani Imana dusenga tuzi. Mugako twabigize akamenyero kuko ikengera ivuga, kuko n'isaha iguhamagara ukitaba utazi niyo ugiye. Ubwo twaje kuninahaza turamuzi ko ari rukundo, ko ari munyembabazi, ko agira neza, ko yicisha bugufi. Ubwo turamuzi. Namba tumusenga imisi, namba tumuninahaza imisi yose, turafise urukundo muri twebwe, turaciye bugufi muri twebwe. Dusenge bavukanye twizigiye umukama ubu no mu myaka yose.